GNFILMS, gonna fix double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. UBUZIMA, UBUZIMA, n'urugendo rukomeye. UBUZIMA, UBUZIMA, UBUZIMA. None kuzi Gira buke buke kuramba bazi. nyine bugira ugende None ngira ngende nyane. Ngomba tugumane. bana n'ibiswa byawe byashaje mana yanjye Ibi turacari kumwesha. Ibi nzobivanamwo ngenda shiramo ibindi ngenda. Ibyo nibibe biratekereje ntaragera kubivana. Nawe gabasha uraje rero unyagaze nce mbabarendegere. mana yanjye shandi wewe yamuze nyine ndabikuyeho uzi ukuntu bimeze Mfungira nimbunyagaza nyabone Mbere kubigirana inzigo. inzigo gusa igabira nashishe ndetse ndanabishobora sikubina namwe Mimi indira gatoya yambaye. Halo? Ni sawa umeze neza? Yego. Wapi ndi kwa mama? Kwa mama urahazi? Shasi ndagera kuvayo nukuri. Sawa wabwize neza nsanze aho ko nirirwa ngaho. Sawa. uzuze bifunga nk'uko Hewe tugira turanka umushitsi ahubwo. yavre Mimi ngo arankeneye kandi agiraze ngaho. None mbibi mfungiye nibikurangize. Yego nukuri kwa Mungu. reka rero ndagenda gutunganya muri sana sange yameze gutya Reka ndabyigirira. Genda urakoze. Estime. Uko niko wabaye? Ariko vraiment wihangane. Gusa kimwe no kubwira. Ijya mvugo yo mu Giswahili ngati mariponi ya papa duniani. Uko nibaza warabibibonye. Chris, utigishijwe n'umuvyeyi isi irakwigisha. Chris, isi yaranyigishije jewe. Chris, ndababaye cyane gose. Urazi bijya bintu byose nirukamwo. Ndiko ndarondera ibintu by'isi. Kujya nyine uvuze ati mariponi ya papa duniani. Inyishu kuko ndayibonye. Ariko narahindutse Chris. Nyine kuba umuntu mushasha. Nanse gukorera Imana mfise amaguru abiri nkomeye. Ariko nubu naho ndi kimuga ngiye kuyikorera kuruta. Kuko yataba Imana kimba narapfuye. Chris nagize isanganya. Maze ugira isanganya ukuguru kuracika. Ariko ingene nashyitse mu bitaro navyo namenye. Ariko naje kubona nuva ko mu marayika KAJENEZA ace kundaba nibibi namukoreye. Niwe yangemurira kanatsinda ananarenzako arandira na facture yo mu bitaro. Uzi nibibi namukoreye. Chris, KAJENEZA Imana imugirire neza. Hama nawe ndazi ko ndagufitiye ideni. Nimba ubandanya unyishyuza nta kundi simbona ingene nobigenza jewe. Kwa Estime, hari ikintu kimwe ntago ndatahura neza. Ushatse kumbwira byose ko ari KAJENEZA abikoze? Ubwo hari ikintu cyunyibutse. Uzi ko twe turitegura arafise urubanza. Hari mugutwara umwana wiwe hajya kwa mama wa Sheila. KAJENEZA afite urubanza? Ni samedi nyene aha hirya ejo. Ruzobera ajya kwa mama Sheila.
ama nivyo nyine nawe kuravuga ati ndakwishyuza yego ndakwishyuza kandi amahera menshi ariko umwaka kanya ivyo bintu tubiharure sivyo estime uko yumvira iki aya gusa imana ibamezagire ko maje kunda ama namaze iminsi nafungura sinzi ko mumfasha na demire basinizwa mukotsi yo papa merci beaucoup asante Mungu akubariki wewe imana ikuhizagire n'ukuri nawe urakoze gushima cyane ndagiye tuzosubira sawa n'ukuri imana ibamezagire hewe karibu iwacu Murakoze cyane. buryo wowe warabwigeruza ngaha kwa mama Ego, nari nkibuka. ntiwisange rero Murakoze cyane. Hanyuma rero shey. sa Mbega ni mama ne. Mama nde? mama neha Wow. Hanyuma rero burya kurya wabyumvise ni kurya nyene. Ivyo nakora byose. Ko ari kugira ashobore kugaragariza ubunyamaswa bwawe mabi. Ubu nyine cyo nshima Imana niko nashoboye gushika ku ntumbero yanje. Nukuri numva umutima wanje wishimye ko nashoboye gushika ku nsinzi nkashikira nyine ku ntego yanje pe. shamime ni ukuri wagize neza cyane ariko kandi nanje umbabarire untahure nk'umwana w'umuntu nakoze icyo nategerezwa gukora naragututse narakwirukanye naragufashe nabi yari jewe mu kugerageza kurwanira urugo rw'iwanje ntashobora nari mfise rero umbabarire urabizi nawe igiti kigukora mu jisho rimwe rya kabiri shora imena Madamu Kajeneza ndagutahura cyane. Nanje za kuri jewe nari kubikora kurya nyene. Burya umuntu aronka urugo bigoye. Niyo mpamvu toza kwasama ngo rusambuka ubona. Burya urugo rurize rusambuka. Umugore agatekera akagenda. Abayagwanye intambara nyinshi cyane. Ababonye nyene yuko ari mu muri utazima agahitamo gutekera akagenda kugira ngo nyene ntasiga gatwe. Kugira ngo nyene akiza amagara yiwe. erega shahu Imana nitugira neza ikatugwanira intambara naye handi abansi bacu botumize bataduhekenya mbwa Imana ni Imana nyene So, hari ikintu cyari kinzanye do special. abo Kandi ciza. Urazi yuko jewe na Chris byavuye bikomera. hewe ndabyumva Byavuye bikomera ubu nyene rema tumeze neza. So, icyari kinzanye rero nashaka uzombere mahene. Kubera yuko Chris wewe na Kajeneza we baramaze kubiheza umva bo bariteguye nyene barabiheze baramaze kubyumvikana. So rero nanje urumva mwaratwizeye mushaka ko ari twe tubashigikira tubahagarara inyuma cyane n'ukuri murabo kwizerwa muri inshuti nziza kandi usibye nuko muri inshuti nziza twifuza yuko ubwo bucuti bwacu butovaho ahubwo bwokomera mukanatubera n'abavyeyi mwiza ni ukuri humura sibyo uretse no kukubera marraine gusa nzogushigikira nzokuba hafi mu buryo bwari bwo bwose ni ukuri uramfise ariko nshaka kugusaba ikintu kimwe sinzi ingene muri bivugane na Chris mugapanga je nshaka gusubira inyuma ndi mu kugenda ndi mu gusubira ku kazi rero hamwe mwo mukabikora hafi donc avant yuko ngenda mwa mugize neza cyane ko ndivuza kubibamwo nta kibazo tuzabitunganya neza. mani kirori Mbega bebe kari hehe ko ntarakabona? Ewe karasinziriye umva karakunda kuryama ntiworaba Shasha kuva ngaha ntamubonye ndamukumbuye Turacari zatari nubwo nihuta. oya turacari kumwe kameme Mba tugakoma. Enoke mwananje sawa aho ni warudukumbuye kubakumbura gusa n'inyongera yari iriko uribuka ko twaratugenda n'amaguru none ubu waciye ugura akaduka nukuri ndaryohewe cyane kubona waragiye
nawe ugatera imbere ariko mama wowe urigishe nukuri urigishere kabisa mama reka ndakubwira kuba ndagufise numugisha kuba ndakubona numunezero kandi ngo ndakubwire yuko imana yiwanje simwe yakaje neza urazi kaje neza reka ubu nawe nyine n'umwana wanje n'umwana mu bandi ndanezerewe cyane umviriza mama kare wambwiye ngo kuba nararenze irembo nararirenze ariko mugabo ngo ndakubwira ikintu kimwe bijye bintu ubona byose KAJENEZA yakoze ntugire ngo harimo umutima w'urukundo bijye bintu byose akora ntugire ngo harimo agatima ko kugira impuhwe ubumbanye neza na KAJENEZA ntihagira ibindi bintu unzanira ushaka iki vuga twumve ivyo bintu wifuza umukazana tubanye neza ikintu cyose kirapanze ntuze n'induru sindakwemerera mama ngo ndakubwira ikintu kimwe ijana ntijya nka murindi reka ndakwibutse ikintu kimwe mama urazi neza ko bijya KAJENEZA avuga yuko yaduhaye akaduhera kurusha urazi neza ko kugira ngo bigeraho bigeze kugira ngo bigwire ariko bifisemwo uruhara kugira ngo sinumva n'icyo nokubwira ariko jewe naraje ibyo urabyibaza ko bijya bintu harimwo umutima w'urukundo enoke umbabarire cyane uzi bijya bihe ayo mwankorera uraza ikintu cari caraje mu muhogo kirazibira bikanga komeye mukamengo ni gishambara kimanuka kubera induru muri ko murantera ubu mbanye neza na KAJENEZA mbanye neza n'umukazana ubu nduhutse na kantu ndiko ndafungura nkumva kafise gu ugira ungarukane muri vya bishano vy'induru nakwingize hewe icyo utarose utahawe na so wawe icyo utarose utahawe na so wawe atagusigiye ubu kirondeza amaboko yawe kandi ndazi neza yuko ubu uyu mugisho uri kurawuronka ugomba name ndiko ndaturagara iminsi yose je nibaza yuko yarakwahiye yarakugiriye yarakwirukiye niyo mpamvu wacitse impumyi kuko iyo butabura impumyi uba warabibonye kuva imyaka ubu tubayeho neza ntaca njyana ntaca nyima ubu nawe uri na wewe mu mugabane nta ngorane uzoronka dukeya mugabo urongerako wongerako n'utwi wawe erega abantu bose ntibarose amashamvu bahabwa n'abase n'abanyina nakubwiye ko twibaniye neza ugarukanye izo ngorane je ndagwaye igitigu na estoma ndagwara amahaha kubera induru zamwe nawe ubu rero je ndi mu mahoro jewe sinkeneye ibindi bintu biza kutugora no kungorera umutima ago ntwara kwitanganika ntwara eka ntwara tugende kuruhuka umuyaga umugano cyuko ariko n'umwana aracumugani ibyo ntubigarukana sawa ntubigarukana cyangwa mingorane nta byinshi mvuze amareka tugenda ariko uco umenya coco narakuvyaye ijana ntijyanka murindi niyo mpamvu mwagiye murapfundikanya hama munyekara mucana mama je nibaza ngomba kubwira kino kintu wowe yarakwirukiye reka tugende ku kiyaga ibisigaso n'ibizogutunga ariko cyo no kubwira coco ibi ntibyo hano mwibaraba reka jewe nzomenya ko ndabirangiza jewe ubwanje je nakwagiye hagarika iyo ntamba Mbese ko mbona wiparatuye ugiye mvuye aha nawe atara kandi urazi kwimaragura ukijyagagura ubona yuko nashaje mwana duza ahubwo tuvuga ko uri mwana disi mwana duza ahubwo ni mwana disi ntibona yuko umaze gukwesha no gukwesha amasenge shakaje neza no kure niba mureke burya rero nta muntu w'umusenzi yigeza nk'umushenzi ndavyo kuno KAJENEZA yagwanye intambara kandi akaba yinesheje nukuri nimva binezera cyane rega mwana gusenga bwumvira ujuru gusenga ni byiza cyane
ijambo ry'Imana Imana yatugwanira intambara nyinshi cyane tutazi mbe nyene witeguriye gute umunsi ukoraho bucazira yewe iyashu yababiranye barimwe bariruka bataye imitwe reka iyo bavyari bikunda umuzanye n'indege bayareka mwana niko imitego nyene irashushira rero birakaze umva gode hama nanje ngahakabisha biraremvye kwere twarasumye abateka ngaho bakora tigita ntiworaba nabiteguriye kabisa umuzukuru wanje urakunda kwijajara urabura utavyitwararika batava bagusiga nka wa munsi benyene nori yashare ruguru senge nawe rero uranyumvira none nkubu turi mu myiteguro y'urubanza nini waje aha none jewe naje kuba ngaha urumva rero kandi iyo ngeso kuzurimenyera ngo bazuzukura hari umunsi utazobona n'umwe gaje narahezagiwe hare niyo mpamvu niyumvira n'inzara nawe iparate wiyambarira nk'iz'umuntu agombe akora urubanza kugira ntuje gutera hewe reka ndakubise nigira kwirondera two nirira we nawe buri paratura ngaho narahezagiwe ndi mu nyishu ndi mu nyishu ku mubiri wose yego nukuri bari kwakaka gusa uzi ukuntu uberewe rero urakoze nukuri uraberewe cyane none sa izi mpuzu ni bwoko ki erega umengura umuhinda nukuri kose nubona ntariwe umva rero ngire bimwe byabo byaguye gace reka kusarisha wa mugo aho waziguriye hehe uyu ni KAJENEZA aha ni wakwambika hewe niho bakwaka umugutsindako ni hatari ego nukuri gusa gasheyi sha umbabarire kuba tutazananye n'umutware wanje mbenye nari yagenze gute tuba twapanze ko tuzoza mugabo mwijoro nagiye mbona telefone ngo balalalala deja wiwa mu telefone ngo mu gatondo bazinduke baduga ruguru mu kirundo mbo rero urumva nta kundi urahamubera ego nyene kabisa mutwihanganire mu gitahura urazi ntihari gusiba oya ntaco ahubwo ndumbonera kana kanje kariho narakibaye ni Constante amufise ajya mwana warazi kuntu atekereza oya ntore ni ngase nakurako ewe ngahora nitwishingikiye agahungo n'uburyo mbariza mama ahubwo twumve ko hari icakeneye ko umuntu yamufasha umve kugira ngo umuntu ntidave twishinga inkuru zavyo reka ndamubwire tuve tumaramara aha twakwishinga ikiyago nacyo ndaje mugabo twakwishinga ikiyago bigakomera Yesu nashimwe Yesu nashimwe kandi nkuko twatanguye urubanza dusenga nagira ndabasabe mu byaguruke duse nk'abarangiza urubanza tonga kandi dusenga ariko imbere yuko turangiza urubanza nagira ndabasabe Sheira mama w'umwana yasabye yuko ashikiriza akajambo gatoyi hanyuma inyuma yuko ahejeje gushikiriza iryo jambo umugabo wiwe ari umushinga ntaye wiwe KAJENEZA nawe acashikiriza irindi aca turangiriza ko asenga aturangiriza urubanza murakoze. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ndashimiye Imana
kuba ndi hano uyu munsi ndi kumwe n'umuryango wanje. Niteka ntangere kubana namwe muri iki kibanza mwese, kandi ndabashimiye cyane ko mwashoboye bamwe kudufasha kuza gukora urubanza. Ndashimiye na mama kuba mwatwakiriye. Hama imbere ya byose ndashimiye Imana n'ukuri ku byiza yakoze. Nimba uyu munsi turi ngaha ni kubgayo. Ndashimiye cyane abavyeyi banje, mama na mabukwe. Imana ibahezagire cyane. Mwarabanye natwe mu bihe bitari byoroshe. Nukuri turabakunda cyane. Ariko kandi by'umwihariko ndashimiye umushinga ntayo wanje. Uyu mugabo yarabaye intwari cyane. Igihe urugamba nyene gwari rukambye yarahabaye yarahagaze. Imana iguhezagire. Amen. Ngiye gusubira ku kazi mu minsi mike cyane. Numva no basaba ngo mukomeze kudusengera kandi mukomeze kutuba hafi. Ntivyoroshe kutaba hafi y'umuryango, ntivyoroshe kutaba hafi y'inshuti, ariko ndabasabye ngo muze mube hafi y'umuryango wanje, mushinga nawe wanje muze mube hafi kandi mukomeze kudusengera. Imana ibahezagire cyane. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Bavuga ngo abatambyi ba neza barakurikirana. Nanje mpagurutse kugira ngo nunganire umutambukanyi wanje. Nukuri nta majambo menshi dufise uretse ijambo ryo gushima. Dushimira Imana yo mwijuru, nukuri ahiri mu gihugu cyo mwijuru yumve yuko ndayishimiye cyane. Ahubwo munafashe tuyikomera amashi. Ikigira kabiri ndashimira cyane umutambukanyi wanje. Murabizi yuko twace mu ntambara nyinshi zitandukanye, ariko Imana yabanye natwe kandi nawe novuga ngo yavyitwayemwo neza. Hanyuma turabashimiye mwese mwabanye natwe mukaduherekeza aho twari twazanye umwana kuraba inakuru. Ndashimira abavyeyi. Nukuri bavuga ngo inshuti y'ukuri uyibonera mu magorwa. Natwe muri za ntureka muri vya bibazo twagiye ducamwo twababonye muri hafi yacu. Nukuri ndabashimiye cyane. Murabona yuko uno munsi twaje hano tuzanye umwuzukuru tuje kumwereka inakuru. Ni ibintu byiza cyane kandi bikomeye, tubishimira Imana kuko niyo yabikoze nayo. Aho umwana w'umuntu nukuri haragera igihe tukabona yuko umenga urugamba rurakomeye. Hanyuma nagira mfate nakanya ko gushimira abantu babiri badufashije muri no rugamba. Ndashimira ubwambere na mbere Chris nukuri Imana iguhezagire. Mwarabanye natwe kandi nukuri uri umuvandimwe, uri inshuti magara. Sinzi n'ukuntu no bivuga. Imana iguhezagire. Ndashimiye cyane na Mimi Imana ibahezagire cyane kandi nukuri mwarakoze. Mwese muribuka yuko Mimi yagwanye urugamba rukomeye cyane kugira ngo urugo rwacu rubandanye kumera neza. Intambara twari ko turacamwe mwese murazizi. Nashaka gushikiriza akaganuke gatoyi. Ndafise agakado nateguriye bano bantu zino ntwari zanje. Reka ndanabinginge mushike hano imbere kugira ngo ndabashikirize kano gakado nabateguriye. Kaze hano. Mbongera amashi murabona yuko banaberewe. Hama rero Chris, nkuko nabikubwiye kado yawe irahari kandi nziza cyane. Ariko imbere ko ndagushikiriza kado yawe, reka kaga kado nakubitsa ubanze ukampere Mimi, hanyuma nawe yiwawe ndayiguha mu nyuma. Amashia.
murabona yuko bisa neza cyane hanyuma Chris yari yasabye yuko afise akajambo gato yifuza gushikiriza reka tumuhe ikaze abanze atubwire karibu Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kandi amen manje gushima ku mwanya umpaye kandi nabanje gushima cyane gose Imana kuko iki gihe novuga ati uyu munsi nari ndawurindira igihe kirekire cyane gose icyatumye ibi bintu tubikora ino munsi nuko nashatse ngaragaza ubutwari bwawe kuvyo kuri uko nibaza abari ngaha bose barazi Mimi igikorwa cyiza cyane yakoze yabaye intwari kazi imwikomeye cyane gose mu gihugu cyacu yagwaniriye umuvandimwe wanje KAJENEZA bimwe nanje ntari gushobora gukora na niyo mpamvu nabunye atakintu na kimwe nokora tariki kandi kimwe nagomba ndagusezeranije ndi ngahe nje bwo umunezero ubuzima bwawe bwose murambabarira numva afise umunezero mwinshi cyane no kuvuga bitangwe kunanira ariko ikintu agomba mvuge nuko kuba ndagufise Imana yamaze kubona kari unkwiriye ego kuvyo kuri twace mu bintu bikomeye kuba twarinze tunabirengana tukagera kuno munsi suko bw'inguvu zanje ni bw'inguvu z'Imana na Mimi kuko yarafise umutima ukomeye kundosha Mimi ndagukunda nanje ndagukunda Bene data sinajenga kugira ntubu urubanza rw'iwanyu ahubwo najenga gushinga inahe no gusaba ikigongo kuri kino kibanza murazi ko muri no kibanza nakora ibibi byinshi nongera kandi ndamaramara maze kumenya uru rubanza nafashe ingingo ariko mumbabarire Yesu ndumutumire najenga kugira nshinga inahe nongere nsaba ikigongo bene data ubuzima na amazi aseseka ntibayobora ndababazwa cyane gose n'abantu bifatiye ko isi menga ari iwabo bakibyimvye bene data ibi byose mubona ngaha nasanze ari ubusa narabyiritse inyuma ariko na munezero naronse uko mumbona mezuko nagize isanganya ubu nakugura mfise nisanze mu bitaro KAJENEZA urakaza neza kandi Imana iguhezagire kuko yatabawe
simba ndi ngaha niwe yumvise inkuru ya mbere yuko nagize isanganya ajasanga mu bitaro namukoreye ibibi byinshi murabizi mwese nabyo novugira ngaha ariko yarabyibagiye byose ankorera icyiza ikimenya amenye niwe yankwe mu bitaro Kajeneza nagira ndagushimire cyane rwose bimwe byimva mutima ku byiza ubandanya unkorera unyereka birarenze simbone ingene nshobora kubikuriya ariko Imana yo mu ijuru nizo kuri Kajeneza uri umuntu nyabaki umuntu ntushobora gukorera ibi nka bijya mwongera kandi nkakorera ibindi ariko ukanyishura neza Kajeneza iyo ataba wewe je mu bitaro nari kuba uwande ndaraba ingene waza iminsi yose ungemurira ntafise n'umuntu n'umwe aza kunda batari wewe niyumvira ingene nza kuriya facture yo mu bitaro nasenga Imana nkaraba hirya no hino nkabura ariko ngiye kumva umuganga ambwira ati wamaze gukurira nsanga ni wowe wandihiye Kajeneza umutima w'urukundo uzowamanye hama jewe andi mu ishuri ndiko ndiga narataye Imana mfata umutima wanje wose ndawushyira mu by'isi nirukira iby'isi ariko nabonye ko by'isi byose ari ubusa Kajeneza urakoze cyane rwose sha estime banje kuvuga ngo pole sana ndavyo kuntu wabaye ndavyo kuntu wamugaye wari umuntu akomeye birababaje cyane ariko kandi ni no gushima Imana kuko abandi bagira accident bagatera baca bapfa wowe Imana akongera imyaka yo kubaho kugira ngo imyaka yawe uyikoreshe mu kuyikorera hindura ubuzima emera kuva mu nzira mbi ukurikire Kristo ntacu uzomuburana none twebwe twamukurikiye ubona tubayeho nabi ntubona yuko ataco tumuburana ikiretse kw'ivyo turetse n'ivyo mw'isi dufise n'ivyizigiro vyo kuzogira kazoza keza dufise n'ivyizigiro vyo kuzogira iherezo ryiza hanyuma tukazobana n'umwami yatubambiwe muri ya mazu yadutegurira hanyuma igituma bino bintu byose nabikoze nuko maze gutahura yuko ivyisi atari ivyanje ivyo mfise si ivyanje ahubwo ni ivy'umwami rero inzira nziza yo gushimira Imana mu vyo mfise no gufasha abandi ikindi naco nize gukora iciza estime uzukora ikibaruka ineza yaheze kandi neza nayo ibyiza byo gukora birahari ni byinshi ntibizokwigira bihera mw'isi none ugiye kubaho gute muri buno buzima uraza kuronka ico ufungura ego estime maze kumva amakuru yawe umutima wanje warahangayitse cyane kuko nari nzi ko atawundi muntu ashobora kuba ari hafi yawe ngo agufashe nemera kuzandaza ku bitaro hama na facture nemeye kuyiriha kandi nukuri nabikoranye umutima w'urukundo Imana ibandanye kugire neza ahubwo reka ndagushikane muhira Kajeneza umutima mwiza w'urukundo mufise murazowamana muwukorere n'abandi hama nanjye ndasabye ikigongwe
Estime niwicare bakuzimana urako bene data kwino si umuhinga nuwogenda gahoro kuko ubuzima ni kinyegezwa kandi nibanga rikomeye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimusengera abansi banyu kugira ngo bagubwe neza, ariko buriya niyo ubasengeye ubuhaye akaryo Imana ko kukwihorera. Ngira ngo murabona uko Estime yabaye. Icobereka umuntu yitwa Alice, mukabona Alice ukuntu ateye ikigongo. Alice yavuye afatwa n'intandara, ingwara ata muntu numwe yamenye iyo yavuye. Mu nyuma barampamagara ngenda kumusengera, nemeye kwisonzesha kugira ngo Alice ashobore gutabarwa. Ntivyakunze ko ashobora kuza hano kuko ntiyanabimenye, ariko nawe nibaza ko ariko bashingira intahe. Hanyuma nagera ndababwira ikintu kimwe umuntu wese akwiye kumenya. Ino si aboroshe, abahambaye, abatunzi, abakene bose dupfa co kimwe. Ndababaze, muri mwebwe ninde yo bazi amakuru umuntu yitwa Alexandre le Grand? Nta numwe. Alexandre le Grand n'umuntu yabayeho mu mwaka wa 356 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Alexandre le Grand yabaye umwami agifise imyaka 200 i Macedonia, ariko yagiye gupfa yishwe n'ingwara afise imyaka 32. Bisigura ngo yaramaze imyaka 12 yonyene ari ku ngoma. Amaze kwivuza abura uwo mutabara, amaze guhangayika abura ikintu na kimwe, abura ico mufasha, ico mukiza. Abadokteri bakomeye bagerageje, bakoresheje imiti, murumva yuko yari umutunzi akomeye, n'umuntu yabaye celebre cyane, n'umuntu yabaye gihangange. Imbere yo gupfa yabasavye ati ziriya nzahabu muze muzisase aho nzoca kugira ngo umuntu wese abone ko atana kimwe ntwaye, tubicaka ariko nta na kimwe dutwara. Acayongera asaba yuko mu kumuhamba amaboko yiwe boyaserura, ntaje indani mu isandugu, ahubwo amaboko agenda arekera kugira ngo umuntu wese abone yuko ataca atwaye. Tuza mu isi ataco dufise, ni nk'uko niyo tugiye atana kimwe tujana. Ivyo twarondeye, ivyo twaharaniye, ivyo twagwaniye, bwabo butunzi, byaba ivyubahiro, byaba imiduga myiza, n'ibindi byinshi abantu birirwa baraharanira bakamarana bagapfa, nta kintu na kimwe umuntu atwara. Hano hantu tuhakura isomo, hari icigwa gikomeye cyane. Inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ubwo buzima dutegerezwa kubutegura ubu, kandi inyishu yarabonetse. Kugira ngo uzoronke ubwo bundi buzima, ubwo bugingo budashira, nuko wemera ubuzima bwawe ukabuha umwami Kristo, ukabumwegurira akakubera umwami n'umukiza. Iyo niyo nzira yonyene. Hanyuma umuhinga kwinosi nuwo genda gahoro, nuwo kandagira gahoro, kuko ivyisi birahinduka. Amashurwa aruma kabisa yandi, aho vyiriwe siho birara. Ariko kandi utazi ivyisi avyita ivyiwe. GNFILMS, God of Films, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limit.